bacu bakunzi ba BF4 bakunzi ba BF4 plus bakunzi ba Burundi ano mu nkundi ndabaramutse ndabaye n'ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi twigerekezo rya 11 ukwezi no11 umwaka n'ibihumbi 2025 cyane yambuza cyane abantu mwese mudukurikirana aho muherereye hose by'umwihariko abumva runo rurimi rwacu w'ikirundi ndavuga bari mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, henshi muri Afrika tutibagiye abari Burayi, Amerika, reka n'abari muri Aziya mu mpande z'isi tubaramutse tubaye n'ikaze mu kiganiro cacu. Chuno muso bisanzwe ntabwo ndumva muri studio mwamaze kuyibona ndi kumwe na Diodoni mwakoze usisanguze bwiwe ndamuganye no musubira mu tuyage ku ngingo zigera kuri zibiri zitandukanye cyane zo kuyaga kubijanye n'amasezerano ya Doha ndazi ko abantu benshi biteze ibiko birava mu masezerano ya Doha byagenze gute bimeze gute ese ko tutamenye uko byagenze muri bimeze gute muri rusange ibyo twaje tubibaye ibyo nido tubaza kugaruka kubijanye n'ibyo Kisekedi yagiye arerekana cyane yuko bisa nuko ari kuba atari ku bijyanye n'amasezerano ndetse na Perezida Paul Kagame byerekana nuko ano masezerano atari ko arayaha agaciro muri rusange kaduhere kuri iyo ngingo ariko imbere yo dutangura byose kamanze bikaze Diodoni muri studio za BF4 plus ndandamukije kandi ashimye ko munyakiriye neza nanje ndamutse abanyamuryango ba BF4 plus hamwe na Burundi turi kumwe kugira ngo tubane tubagezaho ubusesanguzi noko Diodoni reka duhere kuri iki kintu cy'amasezerano ya Doha. Amasezerano ya Doha biravugwa yuko hari amazi imisi ariko barayiga ko ariko bikaba kayobera bahinga urashobora kutubwira uko byo byifashe nyamba yarabaye atabaye n'izi ntambamyi zo bazaratumye ataba n'ibindi n'ibyo. Ego amasezerano ya Doha ntabwo yahagaze n'ubu barimo baraganira ariko biguma bivugwa yuko hari ingingo zimwe batariko barahurizako akari cyo gituma nuno munsi batarashika ku mwanzuro aho usanga rimwe na rimwe hari ibintu M23 iri kirasaba ugasanga ivyo bintu ni ibintu bidashoboka isaba amananiza donc isaba ibintu bidakunda ubwa mbere tumenye yuko no kugira ngo birinde bishikino M23 yasaba yuko yohabwa bijya bice inoro Kivu na Sud Kivu ngo biyobore imyaka 8 urumva ico gihe urabona ko n'ibintu afete bitumvikana bidashoboka bishoboka urinze ubona Kisekedi ngene umenga ari fermete n'ingene ari determine guheza bijya bintu byo muri Kongo kugira ngo amahoro agaruke ucubona neza yuko gukunda ko kiya gice kiyoborwa imyaka 8 ni ibintu biri impossible ibyo rero ntibikunda ntibishoboka mu minsi heza nahone hariho n'ikindi kintu bagombye gusaba aho basaba yuko boreka hakaza force zibiri kuva kuri Kongo hakaza 50% z'abasirikare bakacongera bagasaba ngo na force yo muri M23 force speciale muri M23 ngo 50% ngo bakaza kuyobora ngo gucunga umutekano muri Kongo ariko bavange ivyo navyo rero ni vya bindi Kisekedi yanka byuko ata mixage na brassage ikenewe paske burya nibyo byatumye n'igisirikare cya Kongo kitagira ingufu. Ego mbega uvuze yuko M23 yasavye no Kivu na Sud Kivu kugenzura imyaka 8 yose mu nyuma hama abace basubiza muri makiko bavye kuvuga barize batanga dire bazomara bisigure ko bazosubiza nike kintu ubona yuko cyo cyabatumye M23 isaba buno buce mu myaka no guprofita ubutare cyane no kugira ngo bashobore kubarikaniza leta yakunze uvuga ati tuje kwisubiza nyamura iraheze basange cyamaze ku gihugu afite ivyo bintu birimo inzira nyinshi cyane zo gutega umutego leta ya Kongo nko gusaba imyaka 8 harimo kugomba kubandanya bacukura ubutare y'abanya gace kari mu butare bwishi kandi urumva aho bararavye bati mu myaka 8 tuzoba tugeze kuri leta rero kugira ngo basabe iyo myaka 8 cyo gucukura ubutare kugira ngo bitegure bacukure bwishi naco ndagishiramo ariko sico cyonyene ndashobora guca mvuga ati okay geno coste Kisekedi abagiriza ni sigura yuko ari gufata abantu ukabica
ukacuzanaho abandi bantu ugamije kubasubiriza bisigura ngo uba ugomba kuzanaho population yiwawe rero urumva muri icyo gihe rero muri iyo myaka 8 baba bahije kuzuza y'abanyarwanda bose imiryango yose y'abakongomani yamaze kwitwa komogwa hari abanyarwanda cya gihe rero baca urazi ko intambara igishushe cyane ivyo abajya abantu babigoye igihe intambara zari zishushe bwa mbere bavuga yuko bari bagwanira ngo bavuga ngo ururimi rw'igifaransa bamwe ururimi rw'ikinyarwanda hari yanye muri Masisi za Rucuru n'ahandi ariko bivuga yuko abo bantu bavuga ico kinyarwanda ego hariho bamwe babaye bari abanyarwanda kiri imipaka itaracibwa ego ariko aho bakiri imipaka urabona yuko benshi babuze muri ibyo bipande ariko burya abanyarwanda bariko baragwanirwa ngo bavuge ururimi rw'ikinyarwanda makariya gace n'abanyarwanda bajanyweyo mu buryo bwa genocost bijya nyine babagiriza baragenda bagafata nka village yose bakica abantu bisha nk'umuryango wose bakaca bazana nk'undi muryango wo mu Rwanda bagashiraho rero niho hapfuye kya kintu kugira ngo igihe cyose bamaze bariko bapanga bijya bintu umva barimo bagenda basubirizaho iyo miryango umva rero nk'imyaka 8 rero uba bakoze n'ibindi bisoro ivyo baba bakoze n'ikindi rero kigira gatatu burya niyo myaka 8 barimo baritegura ni iki cyo kwemeza yuko batazotera Kinshasa ngo kijya gihe bazobaha umwanya wo kubitegura ni kuvuga n'umwanya mwiza wo kugira ngo honyene nk'umwana aciye avuka muri ico gihe abafise imyaka 8 abamaze guca ubwenge erega bamaze no kumenya kurasa ofise 10 nazo bafise 18 baca bagenda kuri bajya abana bato batangure babigishe umutima wo kugwanira kajya gace ngo bakagabure bakabarikaniza muri iyo gihe rero leta ya Kongo ibye uretse ko ni ubugogi ni nk'ubuntu bw'uburiganya nta muntu yobyemera dushira mu gihe leta ya Kongo yoba yasamaye birenze urugero ikemera bene ayo masezerano yogarukije kuvuga ngo duherero ca kipande cacu bavuga ati mbega iki gipande cy'ubana ati mbe aha ni mu atahanye ni muri Kongo atahitwe kunukuna ati musaze tugwane farurumva rero ibyo kwemerwa birimo imitego myinshi naho yoba ari umwana mugo ivyo ntacyo yakwemera no tubandanye n'ibijanye n'amasezerano ya Doha twarabonye President Paul Kagame mu mvugo yakoresha bisa nuko adashigikiye ibya Doha ajya amasezerano yose ari karaba y'abazungu we yise yuko ari amasezerano y'abanyanga Kisekedi niko turabona oriye yo gushira umwanya munini mu biganiro ahubwo ari karagwiza ingabo muri ibi bice bimenyesha navuga za Sud Kivu na Nord Kivu ari ibi navyo bivuze iki donc kubera ko Kisekedi yama imbere yuko bijya bintu bitangura imbere yuko zijya ntambara zitangura kuba yabanje kurondera amakuru yego amenya abo bigwana bari yego sinzi ko wibuka ko yigeze kuza mu Burundi hamara ibisibiri navyo nibuka donc mu imbere yuko zijya ntureka zitangura igihe habaye inama basiza za EAC ziga kwajya amahoro n'umutekano imbere yaho President Kisekedi yaraje aca mu Burundi baramudugana n'Igitega nibaza ko bigeze kubona uracabyibuka igihe baciye n'Ubugarama bakajya n'inyama n'abaperezida bakarambitsa nyine abaturage abene igihugu b'abarundi hajya ahantu biragaragara ko urazi ko ariho baciye basinyana y'amasezerano yo gutabarana mu bya gisirikare donc leta y'u Burundi imaze igihe kinini kuva kuri Nkurunziza ihanganye n'inkotanyi n'RDF zijyanishamye kurabetse ko 2015 zagerageze no kwinjira mu Burundi rero abarundi barazi abari bo barazi n'igihe Habyarimana yicwa ko bari mu masezerano kandi wanashima Habyarimana yari yavyemeye rero no munsi rero Kisekedi ntago donc bari determine gutangwa mu ikosa nk'iry'abakera hinga bamubanjije baguyemo ba Mobutu ba nyina ba Habyarimana n'abasipiriyani najyamira mu Burundi byo kwinjira mu masezerano rero uri kumwe n'inyeshamba n'inyamaswa none uhendesha amasezerano tumuhende rumva ko tumukina gasamazo rero nico gituma no musubona Kisekedi bagira ngo bari mu biganiro ukazubona arabiborotse ukazabumva batanga kuvuga ngo urumva urya mugabo ngo nubwo muganira
ngo ntiyubahiriza amasezerano oya nuko aba yabonye mu gutego aba yabonye akantu bitagenda neza akavuga ati aha anye ku mahoro yasinye tubaniteza gateye ati ku mahoro nifuriza abakongomani ati amahoro nifuza guha abakongomani n'amahoro y'igihe kirekire yuzuye ni ukuvuga dusinye ko amahoro abonetse nta ntambara ikenewe gusubira kuba rero urumva rero uri kuraganira n'umuntu uzi yuko akinyuma ya masezerano akaza kukwataka bandanya nawe witegura akoze yakonsekansi urakoze cyane rero twarabonye Kisekedi ariko arazana abasirikare benshi cyane ku munsi w'ejo ubwato bwuzuye abasirikare ba FARDC berekeza muri ibi bice tuvuge yuko Kisekedi ahubwo abandi bitegura amasezerano we ariko aritegura intambara idasanzwe ugiye kuraba ibintu Kisekedi ariko arakora biragaragara ahubwo ko imbaraga n'ubwenge cyangwa n'ingufu ariko arabishyiramo umwanya umwe ndibaza ko atari we kubera kuravye ariko arazana abasirikare kandi umwanya umwe ukumva ngo banagambaye ariko ntacika intege kubera ko ikindi naco ariko arakora hari ukuntu ariko hagenda hafatwa abasirikare batandukanye mu bashefu bo muri FARDC uno musi ukumva hafashwe ubu swate yarekuwe ejo ku munsi w'ejo hafashwe abajenerali mengo batatu harimo umugwi umwe yitwa ngo Kitamwe donc biboneka ko umenga arashigikiye cyane Kisekedi nawe nejo hiri baravuga inkuru yuko yafashwe ariko mu nyuma baravuga ko karekuwe bisigura ngo yagiriwe donc ntiyagiriwe n'icambwa hariho abandi bafashwe bagumayo bisigura ngo Kisekedi ariko arazana abasirikare abegereje ibice uko bazanye mu bwato wabibonye ifoto amavideo twayabonye aho wari ubwato bwaje bwuzuye abasirikare kandi ukabona ko baje bafite norare bifata udufoto bazi ico baje gukora akazi rero bisigura ngo urugamba hari urugamba tutarabona hariko haritegurwa urugamba na cyane muri Sud Kivu no muri Nord hariho akavideo kigeze kubona ka generale ya muri Yakutumba aho yavuga ati Muzarenda avuga ati twega turindiriye yuko baduha go ahead twatake sifre bisigura ngo bijya bagirana byo gukumira umwasi hadi wumva abanyarwanda baririmba ngo batsinze baze batsinda ari uko babonye Kisekedi bamukuye ku butegetsi niyo nsinzi yabo kuko bataramukura ku butegetsi abagambanyi bazoguma bagambana ariko umunsi yatanze ordre yo kurasa ndibaza neza kazoba yapanze akarere ndibaza neza toutes les dispositions zishoboka azoba yazishyizeho cyo kuvuga ngo hazohakira abagambanyi uzogambana ubonye ukuvuga nimba uri mu generale bazokubwira bati okay twara abasirikare ku rugamba hama bace strategy yo kufata abantu babagambanira bace bashira abandi inyuma barabye ko swatahunga agatara abasirikare urumva rero urugamba ariko arapanga neza cyane kandi biragaragara ko ariko arapanga urugamba ibyo kuganira arabirimo mugabo yibagira urugamba urakoze cyane Theodoni ariko twe turabona ibiganiro yabi bya Dutch and Washington ari biganiro ngo ni inkinamico mbega Kisekedi ubona byo imumari niki gituma tobivamo uburyo bweruye akavuga ati reka twanzure n'ingwanguzi diplomasi ni ikintu gikomeye hajya yo Kisekedi atangura gutera u Rwanda nk'uko yabivuga azorasa mu Rwanda byari kumukomerana cyane rwose kubera u Rwanda nabo bari bumaze igihe kwitegurira u Rwanda rero kuba yaciye abanza kudefiya gato akaja mu buryo bwa diplomasi nibaza ko resulta uri kurazibona hajya bijya bihano byafatiwe u Rwanda naho bitaragira impact bizogira impact mu minsi imbere kuko urumva amaze kuba yoshika ahayumvisha amakungu wamuteye wariwe irigabujya no kugira ngo n'intambara wumve n'abantu batahure koze y'intambara ejo ubu no munsi n'ubu nyene niyo yorasa mu Rwanda arafise koze arafise resolution ya ONU 2773 yumwemerera kwigwanaho nko kuba yatewe n'u Rwanda
kandi urazi neza ko u Rwanda rutarakurikiza ry'amasezerano n'irya resolution. Rero urumva kuba yabanje guca akagenda kumvisha muri Amerika, no muri Amerika bakagerageza bikaboneka ko bamushigikiye, naco ni ikintu gikomeye cyane. Urabona ibihugu byinshi byose bimaze gutahura ko Kisekedi atabeshe yatewe n'u Rwanda. Kijya rero nico gitego cya mbere yabwirizwa kubanza gukora, kuko iyo ashoka ateye u Rwanda bari kuvuga ati uwo muntu yateye u Rwanda aruziziki. Ibijya bintu byose urumva atari bwabigerageze kubishyira mu mitwe y'isi ngo imenye ko ari u Rwanda rwatwaye abasirikare mu cyiswe M23 RDF kugira ngo bashobore gukuraho ubutegetsi bwa Kongo, kugira bagwane muri Kongo muga bagamije kwiba ubutare, bafite profile y'abakongomani kwinyegeza mu isura y'abakongomani bagamije kwiba ubutare. Kuko kijya kintu cy'ubutare niyo kesi, ni ukuvuga u Rwanda rufite amasezerano yo gufungisha ubutare mu Burayi kandi ubutare bwinshi. None u Rwanda hari ibirombe bizwi mu Rwanda, urigera wumva ati ikirombe cy'utukuru ahubwo twumva mu kirombe cya Rubaya, mu kirombe kiri Kisangani, Katanga, hari ahantu numva mu Rwanda hari ibirombe by'amabuye y'agaciro. Rero bisigura ngo u Rwanda kuba rufise iyo soko kandi ata bintu bigaragara atabo bafise kuvuga Kisekedi ntabari karabesha. Ubutare biba muri Kongo nibwo buheza bugashoboka ku isoko mpuzamakungu ku izina ry'u Rwanda. Rero urumva rero Kisekedi ko n'agakawa kava mu Burundi kashoka mu Rwanda mu izina ry'abanyarwanda. Tugiye kuvuga nk'ibyo mu Burundi hoho ni kesi barabe cyane, hariho baratumaze hajya ubona bishima nuko bazi uburyo bagerageje gucengera mu Burundi bagashobora gutanga gukorompa abantu bamwe mu Barundi babahendesha udufaranga bitwa ngo dutubutse, kugira ati nimuzane tuzabagura ku giciro kiri hejuru. Urumva muri icyo gihe u Rwanda ruba rufise n'ababayeri b'Abanyamerika b'Abanyaburayi, urumva kuronka amafaranga y'ibyo ivyo birumvikana. Ibyo tubigiye mu byo mu Burundi ni birebi baratumaze. No, reka dushimire cyane Dieudonné, banumva tuyazi ibintu byinshi kandi bikomeye cyane, ariko tugenda twavuze yuko Kisekedi yerekanye indege shasha y'intambara. Benshi bagomba bivuga ko ari F-35 ya ndege nyine karahabutaka. Hariho n'abandi sinzi n'indi zina ry'indege bashoboye kuvuga sindagibuka, nyamara F-16. Izo ndege rero indege indege zirengeye Sukhoi n'umwana, ni ukuvuga n'indege zifite tekinoloji yo hejuru kandi zagaragaye cyo kirere cya Kinshasa. Ushobora kumva yatabira Kigali, bisigura ngo ubushobozi bwo kurasa Kigali arabufise, ahubwo aracyarindiriye igihe cy'umwanya swate bemera amahoro, bemera intayishitse batanga amahoro muri Kongo, abanyarwanda batanga amahoro canke baraswe. Ariko Scovia nabonye ariko aravuga yuko hakwiye kuraswa Kisekedi. Urumva donc iyo umuntu yagusesereje, iyo umuntu wagerageje kumugirira nabi, kandi wewe nyene ukaja no ku makamera ukavuga ko umufise, ukaja no kuwapfumu. Rega harya Scovia n'inkotanyi, Scovia n'inkotanyi, kandi uzi ibyo Kagame yavuze mu minsi iheze, reka ndabicishe ko gatoya. Kagame yarerekanye neza yuko kuri Kisekedi kumufata ari ibintu byoroshye. Yarigeze no kuvuga yuko umunsi umwe abanyabakongomani bazikangura basanga mukuru w'igihugu cyabo yamugeranye Kagame yamushikanye Kigali. Ibintu byashoboka gute? Afite urumva kugira ngo abivuge ntuzeye Kagame yaratse ingene yashoboye kucwengetera haba mu gisirikare cya Kongo. Bari bafise Chiyuru yari chef d'état-major, hari n'aba Frank Tumba, abantu bari bakomeye mu gisirikare. Na General Frank Tumba yari yararongoye yari mu general arongoye security ya Kisekedi, security nyine babasirikare bajeje umutekano w'umukuru w'igihugu. Rero umaze kuba ufise ubaho ufise igihugu cyane rwose. None ko Kagame na Kabila barakorana hafi na bajya ba general.
mu gisirikare bari bafite abajenerali benshi bumva umugambi wo gukuraho Tshisekedi urumva kuvuga yuko bamufise aho yogenda ico yokora cyose bari bafise proof yuko bamufata rero no munsi baragerageje byarasi ahubwo no munsi babona kumengo barageramiwe ahubwo umwanya n'umwanya arabarasa rega byo hajya mu Rwanda barafise ubwo bategerezwa uno munsi abanyarwanda barafise ubwoba nubwo bitagaragara ariko barabivuga biragaragara no mu nyifato yabo urinze ubona Scoville yavuga ngo jewe n'ukuri ngo nta kindi mbona cyo kuraho urya mugabo ngo murasa bisigura ngo plan zose zaraheze kandi yumva ahubwo barananiwe n'intimba bariko bavugishwa n'intimba umubabaro iyo umuntu yakunaniye hari igihe ucishamo ukamutuka aho ucishamo ukamuvuga nabi urumva rero iyo umuntu yakunaniye nuko jeje neka ndagusubire cyane reka ndabashimire kuba mwanyakiriye nongera ndabasaba no kuri banyamuryango ba BFO Plus duhuriye kuri Burundi et Anu nurubuga nago ruriko turacisha ko ibiganiro na cyane aho rugiye kuzokora ibidasanzwe haba mu kuvuga amakuru ya geopolitique mu karere bagerageza kugira ngo abantu tumenye by'ukuri intambara iri muri donc muri garage ikibazo kihari kugira ngo abantu bato n'abajene bakiri bato babitahure kugira nta kindi twatanguye kuvuga hari abantu byose tutari tuzi kuja ku makamera kugira ngo bavuge ariko tumaze kubona ko ikibazo kihari gikomeye kandi twese kituraba twahagurutse kugira ngo tuvuge rero kuri Burundi et Anu hagiye kuzaharaca ubusesanguzi kuri izi ntambara ziri mu karere ka EAC kandi hagiye no kuzoza haraca no mu makuru yo mu Burundi yerekana ibikorwa byiza biriko birarangurwa n'abayobozi b'abarundi tureke kwama tuvuga bibi ariko tuze turavugana byiza kugira ngo hari igihe rega byiza bikorwa mu Burundi ni nka 80% nivyo vyinshi kuko ibintu byinshi biriko birakorwa ariko ukazobona abantu bafise yego mibi nta nyambi buragahonzi ibi birahari ariko sivyo zoca bipeza gusura ibyiza nuko kacashimira cyane abo twabanye bose bakiro iganiro nizera ko tubona guhura mu bindi biganiro byacu bye bye